Bonjour, mwaramutse canke mwiriwe bivaye mu wese aho aherereye. Nizere ko mwamaze kumenya, nizere ko amazina muyazi. Ni Irankunda Nelson, umunyeshuri mu gisata c'ubuvuzi. Kazi cane nimba uri mushasha, ari ubwa mbere usubiye kuri ino chaîne, ari ubwa mbere ubonye iyi chaîne, gira s'abonner canke subscribe. Biradutera intege kubona ko hari benshi turiko turafasha. Biradutera intege iyo ugize j'aime, turabona ko hariyo abariko baradukurikira, bariko baranehimbagwa cane n'ibiganiro turiko turabashikiriza. Rero uyu munsi wacu mbafitiye inkuru nziza, mbafitiye icigwa gishasha, mbafitiye icigwa abantu benshi nizeye ko kiza kubanezera. Rero uyu munsi ngo tugira tubone iki? Uyu munsi tugira tubone ico bitwa période de fécondité, tugira tubone ico bitwa jour d'ovulation, tugira tubone période non fertile, tugira tubone iminsi ushobora kubonana n'umugabo ntusame inda, tugira tubone iminsi ushobora kubonana n'umugabo ugasama inda. Rero nimba uri umugore canke uri umugabo canke muri en couple n'umuntu mutifuza ko muhejeje kugira imibonano mushobora gusama inda, mushobora gutwara inda, iyi video kazi cane nakuraba. Ushobora kuba uri kumwe n'umugabo mutifuza kuvyara, ngira ndakwereka iminsi ubonana n'umugabo ntusame inda, ngira ndakwereka iminsi ushobora kubonana n'umugabo mu gihe mwifuza umwana ugasama inda. Rero kazi cane, gira s'abonner, gira subscribe. Imbere y'ivyo ndaza kubereka uburyo wokoresha ukavyara umwana wifuza, nimba ari umuhungu canke umukobwa. Turafise uburyo umuntu ashobora gukoresha ku buryo uza kuba ufise amahirwe agera kuri 80% yo kuvyara igitsina wifuza. Kazi rero cane, ugire s'abonner, utumire n'abandi benshi dukurikirane ico cigwa cacu. Rero imbere ya vyose ikintu dutegerezwa guherako ni jour d'ovulation, umunsi wa ovulation. Umukobwa wese ategerezwa kumenya umunsi we wa ovulation. Umukobwa wese ategerezwa kumenya ukwezi kwiwe iminsi kumara. Parce que turafise abakobwa baje mu maregle amezi atandukanye. Hari umukobwa aje mu maregle 28 jours, ukwezi kwiwe kumara 28 jours, undi kumara 21 jours, undi kumara 30 jours. Ni ukuvuga umukobwa wese afise ukwezi kwiwe iminsi kumara. Rero umukobwa wese ategerezwa kumenya iminsi ukwezi kwiwe kumara. Nimba utazi ngene wokarikira iminsi ukwezi kwawe kumara, muri iyi video uraza kubitahura. Nimba utazi ngene bakarikira umunsi wa ovulation, muri iyi video uraza kubitahura. Nimba ushaka kumenya iminsi ubonana n'umugabo ntusame inda, muri iyi video uraza kubitahura. Rero byose duhere kuri ukwezi k'umukobwa iminsi kumara. Mu ncamake w'umukobwa uwo ari we wese ategerezwa kuba ukwezi kwiwe kumara entre 21 jours canke 35 jours. Ukuvuga abakobwa bose bafise ukwezi kwabo kumara iminsi itandukanye, gusa bose ategerezwa kuba ari muri iyo intervalle ya 21 jours canke 35 jours. Ni ukuvuga uri munsi ya 21 jours, nimba ukwezi kwawe kumara 19 jours canke 20 jours canke 15 jours, ni ukuvuga utegerezwa kurondera abaganga bakabigufashamwo kubera ukwezi kwawe ntigukwiza iminsi. Nimba uri hejuru ya 35 jours, nimba ukwezi kwawe kumara iminsi 36 kuduga 40, utegerezwa kuraba umuganga kubera uri mu kibazo. Rero umukobwa wese, dufise abakobwa bafise iminsi itandukanye ukwezi kwabo kumara, ariko ukwezi kwawe kutegerezwa kumara iminsi entre ya 21 jours gushika kuri 35 jours. Rero uyu munsi ngira ndabereke bijya twavuganye, ariko duhere ku munsi, duhere ku cigwa ca ovulation. Ni ukuvuga kugira umenye ati mbega niyahe minsi nobonana n'umugabo sinsame inda, niyahe minsi nobonana n'umugabo nkasama inda, utegerezwa kuba uzi umunsi wawe wa ovulation. Utazi umunsi wa ovulation ntibishobora gukunda. Rero ngira ndabereke ingene ukarikira umunsi wawe wa ovulation. Ni ukuvuga umunsi wa ovulation. Ovulation ni iki? Ovulation ni mu gihe urubuto rusohoka, urubuto rw'umugore rukaja gusanganira urubuto rw'umugabo. Iyo niyo twitwa ovulation. Rero mu gihe urubuto rwawe rusohotse rugaca rubonana n'urw'umugabo, urumva ko uca usama inda. Ni mu gihe urubuto rwawe rusohotse ntirubonane n'urw'umugabo, nta nda uza gusama. Rero ngira ndabereke nimba ushaka umwana, ndabereke ingene wobigenza kugira urubuto rwawe nirwasohoka ruzobonane n'urw'umugabo. Nimba utagomba kuvyara umwana, ndakwereke ingene wogira kugira urubuto rwawe nirwasohoka ntiruzobonane n'urw'umugabo, n'ico gihe urumva ntuzovyara, ntuzosama inda. Rero tumanze twige mbega umunsi wa ovulation ni uwahe. Rero abakobwa bose, umukobwa wese agira umunsi wiwe wa ovulation. Ni ukuvuga nimba ukwezi kwawe kumara iminsi 28, ovulation yawe ntiza kubera rimwe n'ubundi ukwezi kumara iminsi 25.
rero umukobwa wese nizere ko azi iminsi ukwezi kwiwe kumara. Rero hariho abafise ukwezi guhindagurika n'abafise ukwezi kudahindagurika. Rero uyu munsi tugira twibande cyane ku bafise ukwezi kudahindagurika, aribyo bitwa hegiriye, abari hegiriye cyane cyane uyu munsi niwo tugira dukorereko. Rero nababwiye ko umukobwa wese afise iminsi entre ya 21 gushika kuri 35 jours. Reka rero twisunge kuri uwo mukobwa afise iminsi 28. Tugomba dukorere ku mukobwa afise ukwezi kudahindagurika kumara iminsi 28. Rero uwo mukobwa afise iminsi 28, mbega yomenya gute umunsi wa ovulation? Ni ukuvuga ufata iyo minsi ukwezi kwawe kumara ukuramwo 14 jours. Nga ni 28 jours moins 14 jours. Ni ukuvuga 28 moins 14 uca wumva ko ari 14 nyene. Rero ni ukuvuga umunsi wa ovulation uzoba le 14e jour ya cycle yawe. Rero reka twisunge kuri uwo mukobwa naho twamwitwa Violeta canke Divine canke nde, reka dufate ko uwo mukobwa yitwa Divine. Divine afise ukwezi kumara iminsi 28. Twisunge iyi calendrier twazanye ngaha kugira tubitahure gose. Rero uwo mukobwa wacu Divine afise ukwezi kumara iminsi 28. 1 2 3 gushika kuri 28. Nubwo Divine afise ukwezi kumara iminsi 28. Umenya gute guharura ukwezi kwawe? Uraraba iminsi amarega yatanguriye ko. Divine yagiye mu marega, yatanguye kubona amaraso itariki imwe, aca asubira kubona yandi maraso itariki 29. Bisigura ko Divine kugira umenye iminsi ukwezi kwawe kumara, ufata iminsi amaraso watanguye kuyabonerako gushika iminsi usubiye kuyabonerako. Kuko amaraso aje itariki imwe, regle zimara iminsi 3 canke 5, azoyonga kuri lo 5 canke lo 3, amaraso azoba arenze. Ni ukuvuga uzosubira kubona aho uzosubira kubonera yandi niyo minsi ukwezi kwawe kumara. Nimba yaje lo 1 agaca lo 5 azoba yaheze, agarutse lo 29, bisigura ukwezi kwawe kumara iminsi 28. Nkuko urumva ngako amaraso agarutse lo 29 uzoba utanguye cycle nshasha. Rero ngaho cumenya ko iminsi yawe ari 28. Rero umunsi wa ovulation ukarikira gute? Ufata iyi minsi ukwezi kwawe kumara iminsi 28 gukuramwo 14 jours. Ni ukuvuga ni 28 moins 14, bisigura ni 14 jours. Ni ukuvuga umunsi wa ovulation uzoba le 14e jour ya cycle yawe. Ni ukuvuga turabe uwo munsi rero ucukuramwo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Ni ukuvuga Divine ovulation yiwe izoba umunsi wa 14 w'iyo wa ovulation. Ni ukuvuga azoba ari lo 15. Twavuze ko Divine yagiye mu maregle le 1er janvier. Le 1er janvier niho Divine yagiye mu maregle. Ni ukuvuga ovulation yiwe izoba lo 15, mugabo azoba ari lo 14e jour ya cycle yiwe. Rero twige gutandukanya iminsi ya calendrier hamwe n'iminsi y'ukwezi. Nubwo Divine yagiye mu maregle lo 1er, aha ni kuri calendrier, ariko ashobora kuja mu maregle lo 3, bivana n'umunsi wiwe. Gusa rero ni gutandukanya iminsi ya calendrier hamwe n'umunsi wa maregle. Rero Divine ukwezi kwe kumara 28 jours, ovulation izoba lo 15. Ko duharura 14 jours avant le début des prochaines règles. Ni kuvuga rero Divine ovulation izoba lo 15. Rero Divine ovulation urubuto rwe ruzosohoka lo 15. Gusa umubiri w'umuntu urahindagurika, ushobora kuba ari witeze ko lo 15 ugaca usanga ovulation ya lo 16 canke lo 17. Nico gituma mu kwikingira tugira icyo bitwa plus ou moins 2. Ucongera ko plus iminsi 2 imbere n'iminsi 2 inyuma kugira wikingire. Ni ukuvuga ubuzi ko ovulation izoba lo 15, gusa mu kwikingira ucavuga ati haraho yoba lo 16 canke kaba lo 17 canke kaba lo 14 canke kaba lo 13. Ni ukuvuga rero ovulation ya Divine ishobora kuba entre ya lo 17 na lo 13. Ni ukuvuga ca mparuye iminsi 2 imbere, navuze plus ou moins 2. Ucuharuye iminsi 2 imbere, ovulation ishobora kuba lo 16 canke lo 17 canke ikaba ino lo 14 canke lo 13. Ni ukuvuga rero iyi minsi guhera kuri lo 13 gushika kuri lo 17 ni minsi Divine ashobora kugiramwo ovulation. Rero uko niko baharura umunsi wa ovulation. Rero uheje kumenya umunsi wa ovulation uba ufise uburenganzira bwo kumenya mbega ni ryari nokora imibonano nkasaminda, ni ryari nokora imibonano sinsaminda, n'ayahe matariki nobonana n'umugabo nkasaminda, n'ayahe matariki nobonana n'umugabo sinsaminda. Rero ivyo namaze kumenya umunsi urubuto rwanje ruzosohoka, ivyo biba vyoroshe. Ikintu ca mbere womenya nuko urubuto rw'umugore rumaze gusohoka rumara umunsi umwe uheze rutarabonana n'ubw'umugabo ruca rupfa. Rero ngaha nimba urubuto rwa Divine ruzosohoka lo 15, nunga ruzogera lo 16 rwafuwe.
ni ukuvuga akazobona n'umugabo hehe ntiruzoba rugihari. Nico gituma rero utegerezwa kumenya umunsi wawe wa ovulation. Rero twamaze kubona ko Divine nimba cycle y'imara 28 jours, ovulation yiwe izoba le 15, gusa mu kuyikingira ca twongera ko iminsi ibiri imbere kuko hari ovulation bari 16 cyangwa 17 cyangwa 14 cyangwa 13. Ire ni intervalle Divine ashobora kugiramwo ovulation. Rero tumenye mbega n'iryari rya mbere tumaze turara n'iryari Divine azobonana n'umugabo agasaminda. Mu kwishura ico kibazo umanza kumenya kwanza ko spermatozoide cyangwa imbuto z'umugabo zimara 3 jours cyangwa 5 jours. Nubwo mu gihe umugabo abonanye n'umugore imbuto z'umugabo ziza kumara 3 jours cyangwa 5 jours zirindiriye gwa rubuto rw'umugore ko ruza. Nubwo 5 jours ziheze imbuto z'umugabo zose ziba zifuye. Okay. Urubuto rw'umugore umunsi umwe gusa uheze rusohotse rutabonana n'ubw'umugabo ruca ruva. Z'umugabo nazo ziza kurindira urubuto rw'umugore iminsi ngahe 5. Iyo twishura ikibazo kivuga ngo ni ryari nzobonana n'umugabo wanje nkasaminda, twamaze kubona ko urubuto rw'umugore rwa Divine ruzosohoka entre le 13 canke le 17. ni ukuvuga rero ca duhera ngaha kuri le 13. Nubwo urubuto rwa Divine le 13 ruzoba ruhari, ni ukuvuga ikire ucwarore ya minsi 5 urubuto imbuto z'umugabo ziza kumara. Ni ukuvuga 1 2 3 4 5. Ni ukuvuga ikire guhera le 13 gushika le 17 urubuto rwa Divine rurashobora kuba ruhari. Okay. Umugabo rero nimba agomba kubonana n'umugore agasaminda bizosaba ko akoresha iyi minsi 5 urubuto rw'umugabo rumara. Ni 1 2 3 4 5. Ni ukuvuga nimba ovulation ya Divine izoba le 13 bisaba ko bazobonana n'umugabo we itariki za le 9 le 10 le 13 le 11 le 12 gushika kuri le 13. Komsa ngaha imbuto z'umugabo zizoba zigihari. Umugabo bakazobonana n'umugabo nk'izi tariki za le 7 le 8 izi. Ni ukuvuga urubuto rw'umugabo rumara iminsi ngaha 5. Uyu munsi ruzoba rugihari, le 8 ruzoba rugihari iminsi 2, umunsi wa 3, umunsi wa 4, umunsi wa 5 kugeza le 11 imbuto z'umugabo ziba zafuye zose. Oro nago urumva ntizapfuye, urubuto rw'umugore nago ruzosohoka le 13. Urumva imbuto z'umugabo zizofa le 11, rwa Divine nago rusohoke le 13. Urumva ko bitazigira bihura. Rero urubuto rwa Divine ruzogira gusohoka za mbuto z'umugabo zose zafuye zaheze. Nico gituma rero nimba Divine agomba kuvyara ategerezwa kubonana n'umugabo guhera le 9 le 10 le 11 le 12 na le 13 kubera ngaha ni minsi 5 imbuto z'umugabo zimara zizoshobora guhurana rwa rubuto rwa Divine komsa bashobore kuvyara umwana. Rero iyindi minsi yose isigaye iyi niyo minsi Divine azobonana n'umugabo agasaminda. Iyindi minsi yose isigaye guhera le 1er le 2 le 3 iyi minsi yose isigaye ino za le 20 le 21 gushika kuri le 28 le 28 aha Divine naho yobonana n'umugabo ntashobora gusaminda kiretse ari ubuntu bw'Imana canke ikindi kintu nyene kibaye, ariko normalement uko bipanze uko vyigishwa nuko iyi minsi ya le 1er le 2 gushika kuri le 8 Divine ngahabonanye n'umugabo nta mwana azovyara. Iyi minsi guhera kuri le 18 gushika kuri le 28 Divine abonanye n'umugabo ntazovyara. Kubera iki atazovyara? Iyi minsi urubuto rw'umugore ruzoba rwafuye. Iyi minsi urubuto rw'umugore ruzoba rwafuye ntizoba rugihari. Gusa aho urubuto rw'umugore rwa Divine ruzohura n'urw'umugabo we ni guhera le 9 gushika le 13 le 14 le 15 le 16 le 17 aho Divine abonanye n'umugabo azosaminda. Gusa iyindi minsi le 1er gushika le 8 le 18 gushika le 28 Divine abonanye n'umugabo ntazovyara. Rero uko niko bipanze. Gusa ushobora kuvuga ati je nabanye n'umugabo kunuko ndasaminda, birashobora gushika. Gusa uko bipanze nuko baharura iminsi ubonana n'umugabo ukavyara n'iminsi ubonana n'umugabo ntusaminda, nuko baharura umunsi wawe wa ovulation. Rero aha dukoresheje umukobwa arihagiriye kuko ari abakobwa bise usanga irya mbere yamaze iminsi 28 indi akamara 31 jours indi akamara 30 canke nukuvuga ukwezi kwe kutarihagiriye. Rero ibi bikora ku mukobwa afise ukwezi kudahindagurika kurihagiriye. Nuko rero nivyo twariko turaraba. Ikindi kintu naco nagira ngirako nabwiye ko tuza kuraba mbega ni gute novyara igitsina nifuza, ni gute novyara umuhungu canke umukobwa. Rero turafise uburyo bwinshi bakoresha bugera kuri 6 7 bakoresha kugira uvyare umuhungu canke umukobwa igitsina wifuza. Rero turafise rero n'ubundi buryo buri naturel utarinda kurihira amahera, uburyo nyene ufise amahirwe agera kuri 80% ubukoresheje ushobora kuvyara umuhungu canke umukobwa mu gihe uvyifuza. Kazire cyane dukurikirana n'ico kindi cigwa
shishikara mugira sabone, shishikara mugira subscribe kugira ngo ibi vyigwa ntibize biragucika, kugira ibi vyigwa nawe bize biragushikira. Rero tugira turani mbega ni gute novyara umuhungu, ico nico ngira mpereko. Irya kabiri cindabeka ni gute novyara umukobwa. Rero dukoreje ubu divine nyene twamaze kubona ko umunsi wa ovulation uzoba le 15, gusa ca twikingira tukagira gushika iminsi 2 imbere n'iminsi 2 inyuma, kubera umubiri w'umuntu si machine urahindagurika. Rero mu kwikingira ca twongera iminsi 2 imbere n'iminsi 2 inyuma. Dufatire ko divine azogira ovulation izoba entre le 13 na le 17, ca duhera nyene kuri le 13. Namaze kubabwira imbuto z'umugabo zimara imbuto zituma haboneka umuhungu zimara iminsi 3, imbuto zituma haboneka umukobwa zimara iminsi 5 zica zifa. Rero umugabo niwe atuma haboneka umuhungu kandi umugabo niwe atuma haboneka umukobwa, kubera umugabo afise chromosome zibiri zidasa, afise X na Y. Mu gihe umugabo ahaye umugore urubuto rwa X urumva aca avyara umukobwa, mu gihe umugabo ahaye umugore urubuto rwa Y urumva aca avyara umuhungu. Rero ngira nababwiye ikintu kugira utahura ubwo buryo ni ukumenya ko imbuto zituma haboneka umuhungu za Y zimara iminsi 3, iheze zica zifa. Rero duhere kuri ico kintu, ni gute novyara umwana w'umuhungu. Tuza kumanza kumenya ko imbuto zituma haboneka umwana w'umuhungu za Y zimara iminsi 3. Rero uca uharura, okay, umugore wawe muravugana akakubwira ati je ovulation yanje izoba entre le 13 gushika le 17. Uca uvuga ati ko ngomba umuhungu, ntabanze ko imbuto zituma haboneka umuhungu zimara iminsi 3, reka rero duharure iyo minsi 3. Nunga ovulation ya divine izoba le 13, ca muharura iminsi 3: 1, 2, 3. Nukuvuga mushaka umuhungu muzoca mubonana n'umugabo wawe guhera le 11, le 12, le 13. Aha muza mufise amahirwe agera kuri 80% yo kuvyara umuhungu. Kubera iki? Iyi minsi 3 imbuto zituma haboneka umuhungu ziranyaruka cyane kurusha izituma haboneka umukobwa. Nukuvuga chromosome Y iriruka cyane kurusha chromosome X. Rero mu gihe mubonanye n'umugabo wawe 11 gushika le 13, aha imbuto za Y zituma haboneka umuhungu ziba zigihari zitarafa kandi zinyaruka gose, nuko ziza gusiga X. Rero mu gihe ushaka kubonana kuvyara umwana w'umuhungu muca mubonana n'umugore wawe guhera le 11, le 12, le 13 gushika kuri ya le 17, aho Y iba igihari itarafa kandi inyaruka, kubera X ni gake isiga Y. Gusa Y ingorane yayo ifa hakiri kare, imara iminsi 3, gusa X nayo imara iminsi 5. Rero mu gihe ushaka umuhungu ucuraba umunsi wa ovulation umugore azogira ovulation, twamaze kubona ko ari le 13. Okay, ubuzi ko Y yiruka kurusha X, gusa Y imara iminsi 3. Uca rero uzigamiye iminsi 3 ya Y ukayikoresha neza. 1, 2, 3. Nuvuga guhera le 11, le 12, le 13, aha Y izoba igikomeye itarapfa kandi inyaruka. Umva ko ufise amahirwe yo kuvyara umwana w'umuhungu. X nayo bigenda gute? Ushaka umukobwa nabwiye ko urubuto rutuma haboneka umukobwa ni X. Nuvuga umugabo ategerezwa kumenya mbega ni gute naho umugore wanje urubuto rwa X. X rero ifise amahirwe kubera imara iminsi 5. Nukuvuga mu gihe umugabo abonanye n'umugore amuha imbuto za X n'iza Y, gusa Y iyo ifa hakiri kare hagasigara za X. Rero muca muregera ku buryo mubonana n'umugabo, ku buryo ya ovulation izoba imbuto za Y zose zamaze gufa. Muri ico gihe urumva ko uzofise amahirwe yo kuvyara umukobwa, kubera iki? Y ziba zapfuye, ziba hasigaye X zonyene. Rero muca mubiharura, ovulation yiwe izoba le 13. Muca muharura mbega ni gute twobonana n'umugore ryari ku buryo Y zose zizoba zapfuye zisigarane X gusa, komsa haca haboneka umukobwa. Uca uharura iminsi 5: 1, 2, 3, 4, 5. Nukuvuga mukazobonana n'umugore wawe iyi le 9 na le 10, aha muzoba mufise amahirwe yo kuvyara umukobwa. Kubera iki? Uyu munsi wa mbere Y izoba ihari na X izoba ihari, uyu munsi wa kabiri Y na X izoba bihari, uyu munsi wa gatatu Y na X izoba bihari, gusa Y ngaha icifa. Nukuvuga haza kubandanya habaho X gusa. X izoshika le 12 ishike na ya le 13 wa munsi wa ovulation. Urumva ko muri ico gihe uzofise amahirwe agera kuri 80% yo kuvyara umukobwa, kubera mwabonanye n'umugore wa le 9, Y izomara iminsi 3, 1, 2, 3 icifa. Oro ovulation nayo izoba le 13. Urumva ko Y itazigera ihura na ya ovule. Nico gituma rero muca muharura iminsi 5: 1, 2, 3, 4, 5. Muri 1, 2, 3 Y izofira le 11, Y zizoba zifuye, casigara na X gusa, nizoshika le 12 na le 13 wa munsi wa ovulation haca haboneka umukobwa. Rero nubwo buryo bwizewe ku mahirwe angana 80%, ubukoresheje urashobora kuvyara igitsina wifuza ari umuhungu canke umukobwa. Rero turashimira twongera